abo banyororo ko ari 41 nta saganirizo bafise aho bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba, begeranirijwe ahitwa muri Maison Rouge, mu kirundi twokwita inzu itukura. Aho naho akaba ari mu cyumba gifise uburenganire bw'imetero 5 kuri 14, vyumvikana ko umwe atasaganirizo ringana n'imetero imwe afise. Aho muri ico cyumba niho batekera utwo bashira ku munwa, ni naho baryama. Aho nyene hariho ubwiherero n'ubwogero. Ubushuhe nimwe munke nivyo biranga muri ico cyumba, kuko akayaga n'umuco w'izuba bica mu twenge dutoya tw'amadirisha turi hejuru cyane. Hageze guteka babanza gusasura utwo baryamako, bahejeje bakadusubizaho. Nk'uko amasoko yacu mu bakozi bo muri iryo bohero rikuru rya Mpimba abandanya bivuga, bamwe muri abo bafungwa baza barafashwe n'indwara zo mu maguru nk'imitsi mu mavi n'izindi ngingo, kubera batarekuriwe gusohoka ngo bagorore imitsi. 17 muri abo banyororo n'abagwanyi umuharire Tabara batanzwe n'igihugu cy'u Rwanda. Abatanzwe n'u Rwanda bari 19 bose hamwe, ariko kuva mu kwezi kwa kabiri ari babiri ubutungane bwarekuye. 17 basigaye bafunganywe n'abandi 6 bagirizwa kuba bakorana nabo bafatiwe mu Burundi. Bafungiwe muri ico cyumba kuva mu kwezi kwa 12 umwaka 2021. Mu nyuma hakabagi hariyongera ko abandi, abo nabo nabanywanyi 10 b'umugambwe CNL bavanye mu ntara ya Ngozi bagirizwa kwegeranya abagwanyi b'uwitwa Nzabampema, n'uwundi umwe yagirizwa gukorana nabo. Uwundi umwe afungiwe aho muri Maison Rouge nawe yagirizwa igitero ku modoka cabereye mu ntara ya Muramvya. Abandi 6 bakagirizwa gushaka gutoroka ibohero aho nyene mu Mpimba. Abo banyororo rero uko ari 41 guronka agahengwe gatoya n'uwo bagiye kwa muganga kwivuza, kwimosha canke uronso wiwe aza kumuraba.